Investisa muri kazoza biragorana, uca usanga haheze nk'imyaka 5 wagumye ugura gusa impuzu ukibagira yuko nawe nko mu yindi myaka uzoba wabaye nk'umupapa, none gasha nk'abana uzovyara wumva za mpuzu wagura izoba zorya canke zizokwigamwo amashuri, urumva biragoye nkurya kuntu wasanga twiga nko muri primaire nk'umwana uca usanga yitwa ngo jewe ndi Gerard Pique kandi izina ryiwe ari Gerard. urumva bica bigorana. Bica bigorana. Ndabaramukije bakunzi ba Trésor Talks, Trésor Family. Nk'uko bisanzwe twama twabazaniye abatumire badasanzwe, none umunsi twabazaniye n'uwundi mutumire asanzwe. Je nk'uko bisanzwe ni Trésor, reka ndamuha akanya abidondore kugira ngo twese dutangure tuzi. Akanya ni gwawe. Murakoze cane, abasanzwe batanzi nkaba nitwa Ikezwe Aimar, nkaba mba muri Algerie, nkaba ndi umunyeshuri yiga mu bintu bijanye no kubaka. Wakoze cyane kwemera kuza kugira ngo dusangire iki kiganiro cy'uno munsi. Nanje ndabashimiye cane kuba mwagize akaryo ko kwiyumvira ko kuntumira. Ubu turi mu gihe tubona urwaruka ruriko turabona ku ma social medias canke hirya no hino tubona urwaruka rutagase rwambaye neza. Mu mvugo y'uno minsi tuvyitwa icangwe, canke izindi ntuzeya izindi slang nyene bakunda gukoresha. Ico kintu nico tuza kurabira hamwe uno munsi tucinjiyemwo neza ido n'ido hamwe n'umutumire wanje ndazi araza kubimfasha, tucinjiyemwo neza. Hama none ubu hari habuze iki yuko mbona urwaruka ko ruriko rurinjira ruriko rurasa neza muri kino gihe kurusha ibindi binjana vyagiye birahera, hari habuze iki? Nk'uko wari ubivuze urwaruka kenshi rurakorera amahera cane, iyo rero uri umujene ukoreye amahera bica bisaba kuza kwambara nk'umujene apana kwambara nk'umutama. Ukaguma utagase ibintu vy'imatagati nawe uca ubibona. Umujene yuzuye. None nko mu gihe umuntu ashoboye kugura izo mpuzu nk'uko twari tuvyinjiyemwo, nta ngaruka bishobora gutera muri kazoza mu gihe uvyishinze? Ingaruka urumva nayo ntizobura, urumva amahera yose ukoreye uguma ugura impuzu ntushobora kwinvestisa muri kazoza biragorana, uca usanga haheze nk'imyaka 5 wagumye ugura gusa impuzu ukibagira yuko nawe nko mu yindi myaka uzoba wabaye nk'umupapa, none gasha nk'abana uzovyara wumva za mpuzu wagura izoba zorya canke zizokwigamwo amashuri. Uzoca uzigwatiriza. Uzigwatiriza kandi zoba zarabaye nk'imirembo zaranahiye. Muri banke none ntushobora kuzigwatiriza. Urumva vyogorana, nta ntuntu ndabona gwatiriza impuzu. Impuzu ndibaza nawe nta mpuzu wokwambara umwaka wose itarahera, sinzi ko woba wambaye ivyuma canke inzahabu. None uribaza ko none ivyo bintu rero vyoba biva kuki kugira ngo umuntu ashobore kwinvestisa mu ntuze muri iyo projet yo kwambara gusa? Ikintu rero bivako kuno kuntu usanga twakuze social media ayitera ija imbere na internet iguma yihuta, namwe usanga umwana w'imyaka 10 usanga afise telefone akoresha ama Instagram, ama TikTok, YouTube, imbuga nyene nyinshi zitandukanye. Usanga abona aba sportif, aba influencer, abaririmvyi, we impuzu agaca abona aba sportif bambara impuzu nziza, agaca avuga ati nanje noba nkurya mu sportif. Kumbe we ntumenye ko urya mu sportif impuzu yambara aba ari amakontra ntarizo yigera agura. Ivyo gusa nka twebwe uko nyene twakuze ntavyo twashobora gutahura. Uravuze yuko aba sportif, none wewe nk'umu sportif wakwenspira ku ruhande rwawe ni uyuhe? Umu sportif uravye nka Neymar, n'umujene asa neza, yambara ibintu bisa neza, kandi uraba abantu b'Abreziliye n'abantu bakunda kuryoherwa, baba bigiye ku mazi usanga bambaye ibintu bisa neza, ku mamodoka asa neza, nawe uca ushaka kumwigana. Wewe urya ni Neymar nawe
nawe Neymar nanjye ndi Neymar nicyo gihe bice bitandukanye yumva Neymar na Neymar hari itandukaniro rihari itandukaniro ririho ntiryobura Neymar ni uwo muri Brazil aho Neymar akaba ari uwo mu Burundi urumva ntibihuye rero abakene tuca dushaka kubifatanya k'amazina ashaka gusa na real life irashaka gusa urumva biragoye n'ujya kuntu wasanga twiga nko muri primaire nk'umwana aca usanga yitwa ngo je ngo ndi Gerard Pique kandi izina ryiwe ari Gerard urumva bice bigorana bica bigorana we ntushobora kumenya yuko wowe ubwawe witwa kuri Gerard ati no kwitwara nka Gerard apana bica witwara nka Gerard Pique aca ashaka kuza kurondera Shakira agaca ashaka no kugira bijya bindi vyose kandi rero ndamaze kubona buryo iyo wamaze guhura n'umu influencer kuri influencer bien hari igihe ushaka kumwigana mu tuntu twose ndazi n'ivyo bintu niho vyoba bibi ntivyoburaho none ni izihe ngaruka rero dushobora kugira nk'urwaruka muri kazoza ko ngaha dukunda kuganira ibintu vyo kwiteza imbere kugira ngo nejo buri ntizobe dusaba isabune kandi twari twararonse ama opportunity amakonsekansi nyene nk'iyobura uri nk'umujene ubu abajene twe dukorera amahera menshi cyane usanga nk'ubu umushahara urose uraguze gusa impuzu ugiye kunywa imivinyu izimvye tuvuga ati mbeje ko mba niko ndakura eske sinoshobora kugira ikindi kintu kizonyinjiriza amahera kubera twese kumene nk'ubu nkaje ndi umujene ejo ndashobora kwiyumvira nanje ko ndoshobora gutunga umuryango nubwo umuryango sinawutungisha za nzoga nagumye nywa za mpuzu nagumye ngura saba kwiyumvira kugera kure koko ivyo bintu biri ni ibintu dukwiye kwiyumvira ko nk'urwaruka tukaza turaba no muri kazoza ko twozoba abandi bantu banini nk'aba bantu bacu abapapa bacu hariho n'ukundi kuntu usanga umuvyeyi akubariye ibintu ugasanga nturiko uravyumva ukazovyumvira au fur et à mesure ari ibintu wari kumva hakiri kare kugira ngo tuzoze turagwanya amahogre none we nakahe gasinario kuba karakubayeho muri bino bintu vyo kwambara neza kwako nyene akantu k'agasinariyo kigeze kumbako nk'ubu tugiciga mw'irisi urabona nk'iyo umwaka utanguye warabona usanga abanyeshuri mwaba mwigana umwe aja afise nk'akabuweti kameze neza ipantaro n'ishati umva mw'ico gihe nawe ugiye no mu bantu waritinya no kubajamwo ati jewe ngende nambaye nk'igikoropesho ati nawe ubwawe nyene wariganye ubwa gusa ntashobora kubitahura bivanye n'imyaka wari ugezemo nka jewe iyo nashobora kuronka nk'amahera make yo kugura utuntu twiza usanga bimbereye mwarabindi bantu nabo waca usanga nko kw'ishuri par exemple haba higayo abakobwa uca usanga ati jewe nyine interna bisaba ko ari jewe nama mvugwa ati jewe kanaka bafise impuzu zisa neza nije nambara neza nyene nk'ivyo hageze no mu mikino tubona ko aribo baseruka no nawe vyoba bimeze gute ahantu wize ahantu nize ntivyari biri differa cane urabizi yuko abajene tuba dukeneye power cane na cane abantu b'abahungu tuba turi muri irya myaka ntubu tuyobewe usanga hari bayitwa macrew a dance aba badansere ukeneye kwambara akantu kameze neza muri football azi yuko nico kintu interscolaire nubwo utabura umukinyi bisaba yuko nawe ugenda utuma ugatira ukagashira ahantu ukagenda wakambaye nawe kugira ngo ugume uri hejuru cane nuko nyene ntiba biri kure yo ngaho ndibaza ahubwo nkeka arico kintu coba kidupushinga yuko twoba nko mu gihe dutanguye gukorera amafaranga tukayabona nkeka arico kintu naco coba gituma tuca tugura vyinshi birengeye je naje ndibaza yuko ico kintu coba arico kibidutuma vyose nyene birashika nyene nico reka kubituma nk'uko wari ubivuze usanga mu myaka iheze
ivyo kwambara neza ntivyari ikirenga. Urumva nawe rero iyo umaze gutera imbere nk'imyaka ubandanije ija imbere, usanga Imana yaguhezagiye uronse nk'akazi, uvuga ati nanje ko kera ntambara neza, reka naje nambare reka neza. ngerageze. Ko nawe ndakubona mu buzima busanzwe ukunda gutera utuntu tw'udustile bavyitwa gutera icangwe mu mvugo yo muri ino misi, nawe vyoba bikuvuna kuri urwo rwego twumva turiko turagirako? Jewe ntivyoba bimvuna kubera jewe kwambara neza ibintu mba niyumvisemwo ati kirya kintu ndacambaye numva noba meze neza, nico compa amahoro. Je sinambara neza nje ku impressiona abandi bantu, oya nambara neza kubera nyene mba ndavyiyumvisemwo, nta muntu je ndabirako. Hama ikintu ca budget naho? Ikintu ca budget rero muhunga aba ari imicanwa. Ikintu ca budget urashobora kuronka nk'amahera, niyo bourse babahaye bourse, usanga budget yose ihereye mu kugura icangwe no kunywa inzoga. Hageze kw'ishure ugaca usanga umujene arabuze n'amahera yo gufotoza ibibazo babahaye, amahera y'ikaye ntagira. Urumva ko biba bigoye. Urumva yuko urinze ubura amahera y'ikaye, urumva gutegura akazoza urumva aho aba ari ingorane. Rero uca wumva rero ubuze amahera y'ikaye, gutegura akazoza aba ari imicanwa kweri. None wowe wobura n'amahera y'ikaye, ibintu vyose ufise ari ukwambara neza no kunywa inzoga, mbwa gusa apare y'abantu banywa inzoga, sinzi nk'abapanegoti nabo banywa amaji, ko amaji yotuma ugura ibindi bintu wogura. Nawe woca uvuga ko nabo amahera bayajana hehe? Abapanegoti sinzi kabisa, urashobora kunywa n'icayi, sinumva icayi sinibaza ko coguhomvya. Muri ako kantu rero hariho akandi kantu kama kaza ngo nta myaka ijana, utujambo mwene utwo nyene. None biza gute kugira ngo umuntu avuge ngo nta myaka ijana kandi azi yuko mu gihe kiri imbere azoshobora kuvyara abana, azogira abantu bamwita papa canke mama? Ako kantu nako ukavuga kwiki? Akantu ka nta myaka ijana, ni ca gihe ivyiyumviro nyene vy'iwacu biba bitaruguruka. Ariko usanga nk'ivyiyumviro vyamaze kuguruka, usanga ati burya bwa kantu nariheze, naho ata myaka ijana mbwa jewe ndafise undi muntu azomvako. Ati n'uwo muntu azomvako azoba ibintu vyose azorondera bizova kuri jewe nyene. Iyo utabishoboye rero kubirondera hakiri kare, hamwe usanga uri umupapa, hamwe usanga muhura n'ingorane n'umwana ntanakubaha, kubera ata kintu na kimwe wigera umuha. None umwana yokubaha gute kandi agusaba ikaramu canke ikaye nturimwo? Wumva vyoherera? Biba bigoye nyene cane, umwana ategerezwa nyene kukubaha vyanka vyakunda kubera uri se wiwe. Mugabo kuba uri se wiwe biratandukanye, ega ntuba uri se wiwe mu maraso gusa, utegerezwa kumuparena muri vyose. Urumva mw'ico gihe naho duca dusubira inyuma muri ya myaka iheze, hamwe ushinga agatwiko, Bakitwa agatwiko? mugiye nko mu gatwiko, hagiye nko mu kirori, uca usanga nk'amahera wari wajanye, dufate watwaye nka 50 000, uca usanga uvuye ukonsomye nka 100 000, amahera watwaye nka 50 000, uca usanga uvuye ufise n'ideni, uca usanga na telefone ufise uvuye yigurishije. Urumva ivyo n'ibindi bintu tworinda gutegurira ikindi kintu. Ivyo rero n'ibindi, ivyo rero biri too much cane. Ugiye mu kirori ugaca usanga uvuyeyo ufise ideni canke uvuyeyo wagurishije kimwe canke wagwatirije, urumva ko n'akandi kantu. Tumye twibanda ku mamefe turibagira n'amabienfait. Kuri ino si turabizi nta kintu na kimwe kigira ivyiza, ibibi gusa n'ivyiza vyose biba birimwo. None ni ikihe ciza, ivyiza vyoba biri mu kwambara neza? Ivyiza biba biri mu kwambara neza, nk'iyo wambaye neza urashobora kuboneka neza imbere y'abandi bantu. Nk'iyo uri mu bandi bantu wambaye neza, nawe wowe uba ufise sécurité. Ibaza wambaye neza muri mu bantu, ntuguma ushaka kumukwepa uva mu bandi bantu. Urashobora kubona nk'umuntu atambaye neza aguma ashaka kuguma ahunga mu bantu, kandi twibukanye ko kwambara neza ushobora kwambara za pantaro zigezweho zisigaye zinganuka, ugasanga umuntu yambaye nk'igunira. Oya, urashobora kwambara neza wambaye agatisi kagoroye n'agashati n'akarato kameze neza.
ikindi naco birashobora gutuma ugira confiance en soi muri wewe, ugakora ibintu bimeze neza, nawe ukigirira icizere kuvyo ukora. Hama ikindi naco nari nibagiye, kwambara neza birashobora kukuviramwo akazi ka misi yose gashobora kugutunga. Nk'ubu wambara neza urashobora kwamamariza ama entreprise, bashobora kuguha ibidandazwa ukavyamamaza, kubera wewe nyene uba wambara neza, abantu wewe bakakwireferako bakavuga ati urya muntu, irya entreprise ibintu vyabo biri ku rundi rwego, biri hejuru cane. Akahe kajambo wobarira nk'abantu boba babikora ata makuru menshi babifiseko comme conseil? Akandi kantu umuntu yobabarira ni ukuraba ubikora utimpressiona uwundi muntu kanaka, par rapport nk'umujene ashobora kwambara neza, ati jewe nambaye neza abakobwa bazombona neza, alors que wibaza ko wambaye neza ko ari umuntu akuraba, nta muntu yokuraba, umwiza aba ari busy n'ubuzima bwiwe. So mind your business, abo bobo ntabakujejwe. Ikindi naco ikintu wokora, ko wobikora uraba mu mufuko wawe ukungene hameze, wama ukora ikintu uraba mu mufuko wawe ukungene hameze, ati mbe nkuyemwo amahera y'impuzu sigarana ayandi mahera ayahe. Bakunzi ba Tresor Talks, Tresor Family, murabona turiko turagana ku musozo, bisa nuko twoba turiko turarangiza. Reka rero ndabasabe mugire subscribe, like na share, mugire n'ama comment kugira ngo tubandanye dusangira ama ide muri rusangi, kugira ngo n'ejo bundi tubandanye dukora ibintu bifise ibintu basi bishobora guhindura umuntu. Twese turashobora kwigira kuri comment yawe, tukaraba tukanabikorako canke tukavyigako. Murakoze cane, naho ubutaha.